Ndabaramukije inshuti bakunzi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vya Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu mudukurikirana kuri megahertz 103 n'ibice bitatu no kuri megahertz 105 n'ibice bine ndetse no ku mbuga ngurukana bumenyi YouTube na Facebook, Instagram na Twitter. Reka muradukurikirana no kuri internet kuri wezi 3 akaburungu Kazoza FM akaburungu.com. Uyu ni mwanya mukunda cyane gose gukurikirana ikiganiro Ku.Zîko. Ikiganiro Ku.Zîko kiba ku minsi ya mbere ya kabiri gushika ku munsi w'Imana kuva igihe cy'isaha imwe n'igice z'ijoro gushika igihe cy'isaha zibiri. Ku minsi ya mbere, ku minsi ya gatanu ku ya gatandatu tuba turiko turarata, turi muri wa mugambi ndatira nanje aho turata ibikogwa by'abahinga bakora ibikogwa mvabwenge, bakora ubuhinga mvabwenge na cyane byo mu Kirundi, byo mu Burundi bwa Nyaburunga. Uno munsi rero turi Igitega, twaje turi kumwe n'umugenzi wanje ndamureke nawe nyene yibero. Urakoze cyane Reno, ndishimye kongera kuba ngaha Igitega, nitwa Siriac ndayishimiye. Ndumenyesha makuru wa Radio TV buntu mu biganiro by'imyidagaduro canke ibiganiro by'imico n'akaranga. Ndishimye kongera kuba ikiganiro nawe, biranezereza cyane. Urakoze cyane gose. Iki kiganiro ndabibutse ko gishigikiwe n'umugambi PASAC ufashwe mu mugongo n'ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya hamwe na Africalia. Niyo nkeza Jean Reno na Siriac ko mumeje kuvyuma nitwe tugira tukiremeshe, turabahaye ikaze, reka twongere duhe ikaze umutumire wacu uno munsi. Yego murakoze cyane kuduha ikaze. Yego murashobora kwidondora kugira ngo abariko baradukurikirana bashobore kubamenya. Je nitwa Niyonzima Goreti, nkaba mvuka ibugendana ku mutumba w'Imurire. Nkaba naje kuri ubu butumire mwantumiye kugira ngo dusangire kino kiganiro. Yego. Ni byiza cyane gose. Yego tumaze iminsi turiko turakorana n'abahinga bakora ibintu by'ibikorwa mbabwenge, habavuza imiduri, harabaririmba bagira akaze, hari abavuga amazina n'abandi. Mbega wowe ubuhinga uyu munsi uje utuzaniye n'ubwahe? Jewe ubuhinga nje ndabazaniye, ndafise ubuhinga bwo gutera impundu. Impundu. Ego narakunda cyane kuba duteramana n'abasokuru, nkumva ukuntu batera impundu bariko barakeza umuvyeyi yibarutse, bariko barakeza umwigeme yagiye kubaka n'iteka, kuko wa mbere umukobwa yigemuye nta kintu na kimwe yabaza mu muryango. Naravyumva bariko barabivuga, umukobwa yigemuye ntibamutera impundu kuko ntaco yaba bicishije ko kugira bamutera impundu. Mugari ku mukobwa yagiye n'iteka, amaze kubashitse mu gwiwe baramutera impundu, Imana imuteye iteka agasama imbanyi akibaruka, bakaja kumutera impundu yibarutse ikibondo, bakamuvugira n'utujambo two kumukeza. Hajya rero impundu harimo ubuhinga bujana nazo kugira umuntu ashobore kuzitera. Umuntu wari wese ashobora gutera impundu. Ni impano, ni bake bafise impano kuko biravana n'ukuntu mu muhogo wiwawe hari clair. Nziza cyane gose. Impundu zivugizwa abakenyezi bibarutse n'umwigeme agiye kuba kugwe biciye mu mategeko n'umuvyeyi ariko arabatiriza umwana. Nta mugabo ashobora kuvugizwa impundu. Ya urumva kubisanzwe impundu ni ya bose. Kuko ivugirijwe uwo muvyeyi yibarutse n'uwo mushinga ntahe urumva bari umuvyeyi. Avugirijwe impundu mu wo muryango, impundu bari ya bose. Impundu umuntu agiye kuraba ingene ivuga. Abakenyezi n'abashinga ntahe bose barashobora gutera impundu. Eka kenshi impundu itera abakenyezi. Itera abakenyezi? Muga turamaze kubona aho usanga hariho nk'abashinga ntahe batera impundu. Hajya baba bariko barabafasha, nabone baba baryoheye kuko impundu iterwa ku hantu hari umunezero, hari akanyamuneza. Kuko nabone umuntu w'umushinga ntarinze atera impundu nuko aba yaryohewe, ababona ati mw'uyu mwanya reka ndabaserukire. Mugabo ntabaciye kubiri n'imico. Oya ntabaciye kubiri n'imico y'akaranga.
impundu ni zo mu Burundi canke no mu bindi bihugu urashobora gusanga bavuza impundu canke impundu ni zo mu Burundi? Hanini je ndibaza impundu ni za hose kuko hose barashobora kugira umunezero. Oya mvuga inkomoko. Mubu hari ibintu byinshi tugira usanga byavuye hano. Inkomoko y'impundu yahereye ku Barundi. N'Abarundi. Yahereye ku Barundi. Ngira ngo biri muri bya bindi twavuga tuti ibintu byaje biva hanze usanga atana amazina y'ikirundi bifise. Ati mugabe ibintu byaje biva iwacu usanga bifise n'amazina y'ikirundi. Umva umuntu avuze impundu byo tugora no kuronka ijambo ry'igifaransa ryabyo usanga mufasa ta mpundu ziba. Mu Gifaransa umushatsi nkako ryavuga ngo ikirundi c'Abarundi. Yego. N'impundu zazanywe n'Abarundi. Ni ivy'ikirundi iyo tugize impundu umuntu acamwe atujya no mu Burundi. Yego. Ni ibintu byiza cyane gose. Wavuze ko wavyigiye ku bavyeyi ntibakubwiye ati kumbure zaravuzwa nk'ibwami canke handi hantu umuzo wazo nk'impundu bwa mbere yatewe bwa mbere hari ryari canke ntavyo ba uzi neza? Yego ku ncamake y'ivyo noba nzi numva narumva yuko nk'iyo baba bagiye gushengera ibwami baragenda gushengera hanyuma hajyanye ugabiwe waratera impundu yo gushima no gukenguruka. Ivyo naravyumva kweri ko byarashika. Muri make tugejeje kumutahura hano nuko impundu yatanguye gutegwa kera ugiye nk'ibwami kugabana aho ugabaye utera impundu yo gushima. Impundu ni yo kugaragaza akanyamuneza, niyo kugaragaza umunezero ufise umunezero w'ibintu uri kurabona biriko biraba zakurengeye mu kugira bati noneho reka ntebe ntera impundu hakajamwe impundu bikaryoha cyane. Mugabe impundu nta muntu ashobora kuzitera rero ntibavuga impundu nyinshi ni impundu imwe mugabo naho bagira nyinshi bavuga ati impundu ni impundu. Yego nta muntu ashobora kuyitera nko mu bihe bibabaje. Oya. Impundu niyo akanyamuneza. Ni akanyamuneza mu bintu bibabaje nta mpundu wotera kuko haba ari umubabaro. Byinshi utegerezwa kuririmba karirimbo nyene kajanye n'umubabaro ico kintu kiba kigezwe. None utishiriza ko tukumva ngene utera impundu. Mbega umuntu ashobora gutera impundu adafise abamwitabira? Yego rayiteye. Nawacha warenza ko ati yo ntihari bwaheze nagira mvuga kanyuma. Wow, akanyuma karandira. Akanyuma kararandira cyane. Ni ubuhinga bukomeye. Impundu ndabona utera je narimenyereye imenga batera gatatu wowe uteye kane. Batera kangahe? Biravana no mu muhogo wiwawe ukuntu ba wiyumva n'urugezo ushobora kugezako. Urashobora gutera nk'incuro nka 12. Wahereye hasi ukaduga. Imva impundu hera hasi ukagenda hera hasi iduga. None kuvyukuri nk'umuntu agiye kubiraba impundu itandukanye hehe no gukoma induru. Haje nandutse ati nkavuze induru. Biratandukanye. Sinone ko ndavuze impundu. Biratandukanye. None uriko urakoma induru kutagira ngo urashiramwo urushi nyene n'urushi rukajamo gaho nta rushi rwagiye. Induru ariko aratabaza muri impundu urumva kare. Impundu ni induru ariko aratabaza impundu nayo ni impundu. None kujya kuntu tuzi nk'amanota y'umuziki note musicale hariho urugezo wewe mu gutera impundu ugeza ko nyimba amasegonda horara mu bwenge canke bimeze gute? Bashobora uri ku bintu vy'amanota urumva uri ku manota nyene urashobora gutera ijwi ryo hasi n'irya kabiri kurikirana ugashitera n'irya gatatu ugacugezaho kugira
urokipera umwanya irya kane nk'iri ry'abahenda bafite amajwi manini ntivyokunda abanza bihari ucubiheba muga ndashobora kuniga akajwi nanje ugasanga ndashitse mu mpundu nta bitwa ngo ni base ribamo oya ntaribamo yego abavuza impundu none muri komine Bugendana baragwiriye bariho kweri bariho nka jewe nabiboneye nko kuva ku bavyeyi banje n'iyi saha na jewe narakurikiranya ako karanga kuko byaramfashije cyane birampa n'umuco wo kumenya abantu ntarinzi nabo bakampa umuco wo kugira ngo nanje nshobore kubaho nkashobora gutumirwa nk'ahantu mu rubanza turi muri club y'abandi nkashobora kuharonka nk'amafaranga y'agafu kubera natumiwe ntibankurira hasi ubusa kubera ubwo bumenyi nashoboye kugira none nk'ubu bariho nk'umugwi musanzwe muhuriramwo n'abantu bavuza impundu kugira ngo nk'umuntu ashaka kugira ikintu kinini nimba ari nko kubafasha canke gutanga imfashanyo n'ibindi ashobore kuronka nk'ahantu abakura ego turashobora kuronka kuba turi kumwe kenshi kuko abantu dusanzwe dukora ivyo bintu kenshi turakunda kuba turi hamwe turashobora kugira nk'umunsi dutora tukaja uruhande rumwe tugategura nyene izo mbyino z'ikirundi n'ivyo vy'impundu bikazamwo twiyibutsa tuza turiyibutsa nukuri umuntu arashobora kudutora urumva murafise umugwi umugwi witwa gute umugwi witwa gute twiteze imbere none kumenga impundu ni ikintu kimwe mwico gihe muca mukorana gute muhanahana gute novuga akazi canke amahore amatashi ngo urabona ku bisanzwe biba ari nka club hariho abavyina hakavamwo n'abavuga impundu urabona nkajya habaye urubanza mu bukwe hariho imvyino za mbere zo kwakira abageni nizo kwakira dufate nka kujya gutwikurura cyane cyane impundu zivugwa hajya bagiye gutwikurura no gutwikurura baravuza impundu bagatwikurura hajya barikora twikurura umugeni bakavuza impundu ko kwakira umugeni urumva bavyinya ubwa mbere sibo bavuza impundu yego umva ni umuguhurikiyemwe abantu benshi bafite impano zitandukanye nziza cyane hama ugerageje kuraba umaze nk'imyaka ingahe uri kuravuza impundu jewe jana bitanguye mfise imyaka 15 nkurikira ndakurikira abavyeyi aho bariko baraja ubu nkafise imyaka 37 yego urumva ko ndabibayemo urabibayemo n'ukuri imyaka 22 ugerageje kuraba noneho hariho ikintu vyakuzaniye twavuga byo kugufasha kwiteza imbere kugwiza umwimbo n'ibindi yego cyane je byaramfashije gose kuko twagiye nkaho hantu nk'uko rubanza bakaduha nk'utwo dufaranga twarashobora kugabura muri club umunyamugu wese akagira icyo atwaye wewe ubona yuko cishura kugira akamaro mu muryango warashobora nk'ubushika ukagura agakoko kavuga ati akandagakuye muri iki urumva ko ari ryo terambere riba ariko riraza muri wewe no gufasha umuryango hagati yo kuvuza impundu nta kindi kintu ukora ku ruhande cyangwa ukora ivyo gusa nivyo bikubeshejeho nivyo bigutunze oya ndakora n'ibindi ndashobora kuza ndaja ku isoko nkadandaza amavoka yego hanyuma numvise ako kamo kaje ngahagarika kudandaza za voka hama nkagenda mugabo nk'ubugereranije urabona yuko nko ku kwezi canke kundwi hariho ikintu bikuzanira biranzanira akamaro kanini cyane kuko nk'iyo ntarose n'uwo mugambi wo kuja kuvuza ivyo vy'impundu nkaja kudandaza izo voka nukuri biramfasha cyane biramfasha gose bigatuma uwo munyu no ibangiye gusaba ndawironkera jewe nyene biciye amaboko yiwanje no mu bwenge bwanje umunega waragushigikira arankunda cyane nukuri ntaco twara kuba ngiye muri ivyo hama mu kibano nta gihe nk'ubu mugenda nko mu mamanza ugasanga aheza atevye mugataha bwije gatoyi abantu ntibashobora kuvuga ati aba nabo badukanye indi migenzo mibi yo kwitahisha amasaha bashakiye eka kubera twebwe ari byo bintu babonye nka jewe kenshi nta muntu ashobora kugira urubanza nta ntumeko barazi ko ari zo mpano ziwanje
n'umushinga ntahe wanje arazi ko arizo mpano ziwanje nagiye ku rubanza ari ahantu kure ndamubwira ati burya ntivyakunze ko nta kandi nawe nabazi ko ari ahantu kure ntaco bimutwara cyane kubera abazi ivyo nagiyemo arazi ko atangeso mbi mba ngiyemo muri makere nta ntambamye muri rusangi zihari kubera yuko uwo ufise iyo mpano ukongera ukanayikoresha kugira ngo igufashe kugwiza umwimbo. Asha nta ntambamye nimwe ihari ahubwo ico nosabira nk'abandi bose baba biyumvamwo ishaka ryo kugira umwete wo kwiyumvamwo ubwenge bwo gufonda nk'indirimbo canke kwiyumva mu byo gutera impundu bozikora mugariko ntibashiremwo ingeso mbi kuko ingeso mbi ziratuma byose n'umugambi wari ufise utakara. Hajya iyo bahejeje kuvuza impundu bagaca bongera bagaca bavyina abantu bakagira impundu bahama bahejeje iyo mpundu yere iyo mpundu byama bijana misi yose birajana utabigize hari akantu ubukuyemo hari akantu buhomvye nyene kuko usigarura ribwa mu mutwe aho ni sawa cyane umva umuntu avuza impundu ategerezwa kuba afise n'impano yo kuvyina. Ego. Kuko numvise yuko harimo ibintu by'amajwi yitabana ijwi rihera hasi hamukaja ku ijwi ryo hejuru. Ego. Kubera ivyo by'impundu kenshi vyavuye ku bintu by'umwe bw'abarundi. Ego. Niho vyavuye kenshi biratuma binwanisha abantu. Birafise akamaro mu kibano mu kunwanisha abantu. Ego. Ugwaruka baritabira ibi byo kuvuza impundu canke urugero rwabo rwo kwitabira no uracari hasi sa ugwaruka gwa hariya ibugendana ubona rubegera ngo mubigishe kumbure uno mwuga ubona bone barashitse ku rwego rwo kugira amakrebe yabo y'ugwaruka bakaturekera twebwe dukuze muga nabo bari nyuma yacu bariko barakurikirana ivyo turiko turakora kugira twebwe tumaze gusaza tutagishoboye nabo babe bamaze kuzamura barabikurikirana cyane gose kuba ariko baratwumviza kuri Kazoza FM bongera baturaba ku mihora ngurukana bumenyi yacu wavuze yuko kuvuza impundu ndazisa ko ufise akajwi keza karongorotse hari ibindi bintu n'usanzwe ukora ku ruhande ugajyajwi rigume rirongorotse jewe nimba ari mu byo gufungwa canke kunywa je byose n'ukuri je nta na kimwe je mbona bitanzanira ijwi ryiza niyo ndiko ndaririmba akajwi karaza neza oya hari abantu usanga nk'ubuyo bafise izo mpano zo kuririmba bavuga bati turagira yita gutama repetition hariho ukuntu ijwi umuntu ashobora kurigorora nta bintu ufise ukora by'imyimenyerezo kugira ngo akajwi kagome kagororotse kagome kameze neza akabanga wo kwibira abandi nabo kugira ngo bashobore kuzoza barabigira neza ico bikoze wirinda kwikwama ufise ishavu muri wewe wirinda kwama ufise ishavu kuko ufise ishavu n'imihogo irugara umutwe ugasura guharura ibindi biharura wama mu bintu by'ishavu ntushobora no kugira ijwi ryiza kuko iyo wanumye kenshi wagumye numye kenshi usanga imihogo yafatanye ntushoka ucuririmba ubwo nyene nakaje kubwira ati ndirimbira ntibishoka bikunda kuririmba utabanje kugira mu mihogo kuko haba hamaze gufatana wirinda rero kenshi kwama ufise ishavu kamana umunezero kweri yego niryo banga kugira ngo utere impundu neza reno yavyumvise nibaza yuko ata muntu nkuko abivuze yo bamerewe nabi hama ngo acagenda ngo agiye gutera impundu nta mpundu uri kuratera kuko nawe muri wewe nta mpundu wo ufise yego gusa ndumva n'ubuhinga bukomeye cyane gose yego none nta kandi dusubiriramo erega kare twamuciriye ko twari umuntu yongeje ngaba yashimye canke bugerageze kare nibaza ko yacatora inkoni nk'akaririmbo ndabarimbira akaririmbo gatoya akaririmbo turirimba tuti ndabacira ku mayange aho hambere ingene twakundana aho tugasangira byose aho hambere tugahana n'indaro aho hambere ubwo bwose bwari umwe murumviriza akaranga k'abasokuruza abo hambere umutu umututsi aho hambere n'umutwa n'umurundi aho hambere twarahandalo aho hambere tugahana n'abageni murumviriza akaranga k'abasokuruza abo hambere aho hambere
birasi Yego. mbega impundu irashobora gutera abantu babiri icarimwe nk'uko turiko turabigira Yego. canke itera umuntu umwe Iratera umuntu umwe abari inyuma baca bitabira. bagaca bitabira ndiko ndavuga ujya atera atanguye barashobora gutangura ari babiri hama Ariko- hakitabira abandi Ariko uca usanga amajwi atajanye. Nziza yotera umuntu umwe. Kuko ariteye abantu babiri amajwi ntashobora Ntashobora guhura. guhura. Kubera umwe wese afise ijwi ryiwe. kandi kubera bataba bumvikanye tuza guterera hanaha kandi ntibagira kuri ritimi imwe. ndamaze kubona n'abantu batera impundu atangurira ku ijwi Ryo riza hasi, kumutuma ariko riza kumutuma araduga ashika hejuru. kandi umwe wese arafise hejuru ashobora gushika uwundi adashobora arafise gushika ego. Ego. ni ibintu vyiza cane gose ni ibintu vyiza cane yego turiko turamera rero nk'abasozera ubona ari ikihe kintu wosaba canke wobwira abaturongoye kugira ngo ibi bintu vy'imico ndankarangano vyarabafasha abarundi kugira ngo bahure kugira ntibizimangane tugume turi muri vyo tugume dushigikiwe bigume bitera bija imbere Ego. Ico nosaba abadukurira nuko bokomeza uyu mugambi w'akaranga. W'akaranga ka kera kuko umuntu yakurikiranye ibintu vy'akaranga kenshi usanga ari umuntu anonotse mu buzima bwiwe usanga ari umuntu aguma yoroshe kubera yamenyereye ibintu vyo gutamba yamenyereye ibintu vyo gukerebuka. Hariho abantu benshi bahakura n'ubumuga batazi ikintu ca siporo kuko iyo uriko urakora bino bintu byo gutamba no kugira nti harimo siporo biratuma abakenyezi benshi tunonoka. Nayo umuntu aguma yicaye uko nyene ata kintu na kimwe akora ni nka kujya ku muntu w'umurimyi burya umuntu yama yatonze kurima aba yama ari kuri siporo arafise siporo yiwe higera ni nk'ubi byo gutamba nyene navyone harimo siporo yerekana ubukerebutsi bw'umuntu afise. Nohimiriza rero abantu bose boba ata kintu bafise baba ariko barakora bakaja hamwe kuko biratuma biradufasha cyane kubera wewe uri kurakora iki naka akavuga ati naka hiya kintu ariko arakora ntikimubereye mureka avuge kuko nawe mu wundi mwanya bizoguha agaciro biraguha agaciro bikaguha n'agateka mu bantu bikagufasha. Nohimiriza rero abantu bose yuko bovyakira neza bakabona yuko ibi bintu biriko nibikazoza ku mubiri w'umuntu nikazoza ku muntu ko birashobora kumuteza imbere. Byiza cyane yego tugukengurukire rero kubona washoboye kwitaba iki kiyago cacu kugira ngo dusabikanirize ubwo buhinga. Turagukingurukira cyane gose. Yego murakoze. Twizera yuko nejo canke heje yejo niyo twakwikora ko uzotwitaho. Yego muradutumira kwera. Yego. Ni mwaba mwashimye igiteramo dusezerane yemwe dutahe murandika gakete tugaruke dusezerane yemwe dutahe dusezerane. Murakoze cyane gose. Yego Siriake ndagushimire nawe. Ndagushimiye ngo maniga ngo mandyoherwa buri munsi ibiganiro biryoshe ndagushimiye cyane Heno. Yego biraryoshye cyane. Reka dushimire n'abariko baradukurikirana haba ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse no ku radio. Ikiganiro ni Ku.Zîko gishigikiwe n'umugambi Pasaki ufashwe mu mugongo n'ishirahamwe rya Buraya hamwe na Africalia. Heno niyo nkeza nenda kiremesheje turi kumwe na Siriake turabakengurukiye naho ubutaha ntimwibagire kugwiza umwembe.